imurenge.com Kaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana amakuru yacu ku Imurenge TV ndetse namwe mukomeje gusura urubuga imurenge.com. Amakuru yacu y'uyu munsi tukaba twibanda ku makuru avugwa mu karere ka Kaziba, aha ni muri territoire ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, aho bivugwe yuko ingabo za AFC M23 zamaze kwigarurira agace ka Kaziba. Amakuru ava muri aka gace yemeza yuko ingabo za AFC M23 zamaze gukura ingabo za leta FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi zibarizwa muri aka gace mu muhana w'Ikaziba ubarizwa muri intara ya Kivu y'Amajepfo. Ingabo za leta zamaze gukurwa muri aka gace ni ingabo zo muri regima ya 337 cyangwa se 3307 zari zisanzwe zizwe ku izina rya Action Rapide. Bikaba bivuga yuko intambara ikomeje muri kitondo cyana kabiri ku minsi 29 ukwezi kwa kane umwaka w'2025, kuko twayibwiwe n'umwe mu baturage bo muri uyu muhana w'Ikaziba, akaba yimeje yuko ingabo za AFC M23 arizo zibarizwa muri uyu muhana nyuma yo kwirukana ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi ngabo z'umutwe wa AFDLR. Izi akaba ari ingabo zirwanya leta y'u Rwanda zibarizwa muri iki gihugu. Nyuma yo kumenya iyi mirwano, imurenge.com twashoboye kuganira n'impande zombi, aho ingabo za AFC M23 zemeje yuko arizo zibarizwa muri uyu muhana. Nyuma yabwo imurenge.com twashoboye kugana bamwe mu ngabo za leta, aho bemeje yuko batakibarizwa muri uyu muhana w'Ikaziba, ahubwo ko ingabo za AFC M23 arizo zibarizwa muri uyu muhana. Bikaba bivuga yuko nyuma yo gufata uyu muhana w'Ikaziba, ingabo za AFC M23 zakomeje mu misozi ihanamira ya Rurambo. Aha ukaba werekeye mu misozi y'Imurenge. Nyuma yo gukomeza uru rugendo berekeza mu misozi ya Rurambo, baje gusubizwa inyuma n'ingabo z'abarundi zari zabiteze imbere. Iyi mirwano bikaba bivugwa yuko yakomeje mu gihe muri territoire ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, aho bivugwa yuko mu muhana wa Rugezi ongeye guterwa ingabo za Wazalendo, FARDC ndetse n'abarundi bafatanye na Mai, aho zateye ingabo zatwirwaneho. Tubibutse yuko izi ntambara zije mu gihe yaciye iminsi mike, aho impande zombi haba ari AFC M23 ndetse na leta ya Kongo bamaze gusinya amasezerano yo guhagarika intambara. Iyi nama yo guhagarika izi ntambara ikaba yarabereye muri Qatar, aha ni mu bihugu by'Abarabu, aho iyi mitwe yombi yari yahuye kugira ngo bahagarike izi ntambara. Muri iyi nama y'amahoro yabereye i Qatar habayemo leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo. Ibihugu byombi bikaba byarahujwe na Amerika kugira ngo izi ntambara zishobore guhagarara mu karere. David Manoa, imurenge.com. imurenge.com